Ikiwebo muri make je nitwa Ndayikengurutse Juvénal, nkaba rero nize ibintu vya phytopathologie kandi ni navyo nkoramwo mu kazi muri service bita département de la protection des végétaux yo muri ministère ya environnement agriculture élevage. Nkaba je nanje ndiwo bita umu inspecteur phytosanitaire. Umva phytosanitaire uvuga indwara z'ibiterwa. Rero aka kantu berekanye ni mu bisanzwe sakantu gatera ingorane mu buzima bw'abantu. Nagakoko twazanye kaje gikinga kavura ingwara bita Cochenille farineuse du manioc. Ifise no scientifique bita Epidynocalozis Lopezi. Iyo ngwara niko yitwa. Mukagenda guha n'ifoto yayo uyibone. Rero iyo uburyo bukuyigwanya rero twakoresheje rero ico bita twakora ico bita lite biologique. Lite biologique rero tuca twemporuta rero kuko iyo ngwara musanzo yamuka bose novuga historique iyo ngwara nyene yagiraza niyo yazananye kuko iyi ngwara mu bisanzwe yaje iva muri ni ingwara yazananye ivyo makoshenille vyaje biva muri Amerique du Sud niyo yaje iva iyo ngwara niyo yamuka kera gose uravye muri historique yayo. Mbe tuvuga ko yaje mu Burundi mu myaka y'igihumbi 1970 ukero itayoshika mu Burundi. Rero mumva rero habyo tugero twigwanywa rero uburyo kuyigwanya dukoresha ico bita Cochenille. Twaje turobyo kuyigwanya iyo ngwara ita Cochenille farineuse du manioc. Dukoresha rero ico bita lite biologique. Lite biologique rero niho rero twaje tutakurondera iyo batabuye kugira ubushakashatsi muri Amerika Latine hariya muri Brésil. Haca haza ako gakoko bita rero bita ariho lite bita iyo donc dukoresha gakoko bita kaya gakoko onye berekanye ni bakitaga akanuzaga parasitoide. Donc kavura kwa lite biologique ingene gakura rero musanzwe na ka insecte kagenda kaguruka. Aho kaguruka rero karafise ahantu rero kagenda ariko umva kagize gutamagi kaca kuri makoshenille ariko uwo mwumbati niho gatamagi. Ayo magi rero agaca akurira agaca avuka akurira muri uwo muntu uzeye muri ayo makoshenille. Ayo makoshe kumaze kugira rero umva ako gakoko bita ntuzeye parasitoide ako bita ntuzeye Epidynocalozis Lopezi niko gagenda cyane kagata amagi kuri ayo makoshenille. Gataye kamagi rero umva igica ryinjira indani mu makoshenille rikaca rikorera cyari berukirayo kaga insecte gatoyi gaca kurya rero ubuzima kabo karya muntu uzeye karya muri iyo Cochenille hamiga cipfa. Rero uca buzaburagurikana rero buguyira ahantu iyo ngwara igwiriye. Nico bituma rero twebwe rero kwera ari utashobora kubikwa ino turabugwiza izuba muntu uzeye tukagenda bakabwemporota. Dahere hano bikinshi ngenda muri isa cyane service zibijejwe bagenda bakabutora bakacabuzana tuja kuburekura rero ahantu iyo ngwara igwiriye cyane mu kiyaya Cimbo. Niho rero uca bufata rero bugaca bubaho rero bugenda butamagi bumaze kuguruka bugenda buratamagi ku makoshenille kugira buguyire. Mumva kataronse Cochenille bita Cochenille gataka amagi nikabaho mu bisanzwe ni karya makoshenille koko gatamagi ku makoshenille hama ya makoshenille gaca yinjira indani bikira mararupfe. Niho gumva ya makoshenille acapfa. Ajya amafoto aya mafoto badisiri berekana na batugiturarupfe sino kamaze gukura karaguruka nagakoko kaguruka kaka insecte kaguruka hanyuma tukiri udukoshenille tukiri dutoyi tukiri kuri rarupfe nubona uminga ukabona ahantu kari ukaravye mu mutwe mingana gatwe k'inkende bikaca rero yako yantuze y'amakoshenille agacapfa. Uwo tworera abantu bafiza bavuga ngo udukoko ngo muri imboga turiko ngo cupfa ngo ntuvugwa
ni ibinyoma n'ibihuha atabuze babikuye atanuzi n'inyungu abantu babikwira babidisipiwa kuko nk'abantu bafise ama WhatsApp bafise ama Android akabicishako abantu bafise uburyo nitwumva ingene nk'abantu bafise uburyo yashaka gufata ikinyoma nk'icya akakidifiza akakwiza mu ma groupe kugira yice uwo mugambi kurwanya ubwo bukoko kandi tuzi neza yuko ubwo bukoko atabuntu bwica ata muntu numwe aragwana n'umutwe nta nama impact azoga ati araronge hari ibintu bitera mu mubiri eka ubu buntu nta gakoko butera mu mubiri w'umuntu ni nacyo gituma tuge muri lite contre limite culture muna tutemera gupompa imyumbati yose gwe tumera gushiramo imiti ngo dupompe kwera ikitwa yuko dupomfye badusanga ari utwo tuhari tukatwica kandi kutukura hanze bisaba uburyo bwinshi kitimo cyatwanga yuko rero ubu bukoko rero dupoma mu myumbati kutonga yuko iyo miti twaba dupoma igaca yica utwo dukoko kandi natwe turi troshere kandi dufise kamaro kandi atangwa dufise mu mubiri y'abantu cyo bituma rero mu myumbati tazotubona hose kuko iyo ngwara itahari iyo Cochenille itahari gira gatemu iryo rigi ntuzobona utwo dukoko urundi tubona nuvuga ko iyo ngwara ibihari nahita bari ku rugero niya hama kaca haza gakoko ka insect rero gatamu irigi iryo rigi ryo cyari kuraro cyo saga ubona kaya gakoko kumenya na kinkende kaya kaba kakirira kuri stade la Rouverie sino kimaze kuvuye muri stade la Rouverie kaca kaguruka kapvayo kaca ka insect kaguruka kageze gutiki kaca karondera ahantu harayo ma Cochenille ivyo tumuzo gusanga bugwiriye ahantu iyo ngwara iguriye cyane ukumva cyo gusanga ahantu bugira fe ahantu utamagi henshi ucabuza kurundana harayo ma Cochenille cyo tuma tugena yeshi twenda kubikurira mu kiyaya cimbo ko yari ngwara ariyo ikaze cyane nivyo inge mukanya ndagufotoreye iyo ntuzeye iyo ngwara buvura hanyuma ndabiko mabandonka n'intutse ndabiko ndonka n'ahantu ushobora kuka insect soko kasa kamaze kuva muri stade la Rouverie kamaze kuba ka insect kaguruka uca mubibona neza nuko nta bindi nukuri uwo muntu avuga yuko ari bwica uri sume uriko ubupfuye ni gihuha ni kinyoma wanashaka mu bikwiragize hose niyo ndaguha ibijyanye n'ahandi muze mwumve ko ari azampinyuza ngo urabeshe kuko birazi no muri ministere barabizi birabitse ko ubwo kuko aricyo bukora cyo bituma rero bibavuga ngo rica nibinyoma nibihuha cyangwa ababigwanya batazi bati umugambi wa leta reka tuwugwanye tuwuze ubuntu babusipime niwe mu gihugu kubera babona kumenga kumbure hari abafise babigwanya afise inyungu babironderamwo nico ngenda kifata gutyo rero sawa